Well, abarundi benshi yes, abarundi benshi natwe bwambere tugiye tujya muri Finland, igihe tuvuze ngo tujya muri Finland, I was like what? Aho ni hehe? Why? Ni igihugu kinumye, kitavuga, yani igihugu utazigera wumva anywhere. Okay, mfise nationalities zibiri, mfise ya Finland niyo mu Burundi. Mfise passport zibiri, right? If you tell me to give away one note muri Finland, that's true. Ozi, maze imyaka 17 mba muri Finland. So I understand. You love that country. No, but ko tuguma twiyumvira hanze, Uburundi buzokubakwa n'abandi. Nibibazo. So bani bamaye amahera. Sha mugabo sigiye mbere ndabibise mugabo birababaje vra. Birababaje and niyo mpamvu two turabura ama invest. Cash flow yayo iri poor. Cash flow yayo y'umuziki iri very poor. Ako nikora ko ugira gukora utari mu Burundi, utaronka ibintu by'ibiteramo, utaronka iki. It's still the same thing. Nivyo? Yes. N'abariga mu Burundi niko bimeze. It's the same, nico kimwe. Okay, it's just the same thing. Niyo bayeho gute? Okay, wowe urafite kandi kazi wa muri Buraya, urafite umuganga, etu mu businessman. Nico kimwe. Bavuga ko nahindutse kuva ndosa amahera, ngo singishaka yuko dusangira, naramamaye none ubu ndagara. Bingeza hano rega ndabibabwira, ndabiyamye nimuze musubira, kama nakura jasho yangu, mbona munapiga bla bla bla. Shaka kutubesha? Jesse shaka kubesha ko vugisha ukuri. Uzi yuko ataciye muri deception y'urukundo na dogzo kuboko muri public. Na wewe. Ngo ujya. Siren Vibes TV. Bonjour, bon après-midi. How are you guys? Nizere ko meze neza, nizere ko mugoye neza. Twe tumeze bon kubera ko tugira tugesho n'abatameze neza bari nga muri studio. Mwebwe mwese ndabona ngahaya. Hope ko muca mugira vibe. Kugira mwantu kizana nazara bidara kina kiganiro. Mugane nawe muri nyuma y'amakamera. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira agatima keza, kumviriza indirimbo, kumviriza umuziki wo kufininga, kubera ko umuziki ni umuti w'umutima, nk'abantu bafite ka depression. Iyi partie ya Siren Show ya live session yanyu, kugira ngo muze murasiga ibibazo ibiro ko murabe ikiganiro, mubanze ndava ku manze mworosha imitima, hama tuje ku bintu bigumye twabanje kujya show. Alors uyu munsi dufite un artiste mushasha, atari mushasha ngaha muri Siren Show, muri Siren Vibes, aha muri studio kora handi yarahatse. Ona sundi ni Ado Josan. Nabanga mu Burundi zira kumuronka ngaha bara amachance, abara amahiga kubera ko ntabanga. Ado nk'ibisanzwe yo tabimenye nk'ibisanzwe, the stage is yours. Karibu. Thank you, ladies and gentlemen. I was introduced by I don't know if she's my big sister or if I'm the big brother, but yeah, so let's sing together. Make sure you just move. Slowly. Say, move. Yes, I'm going to introduce you my new single. Yitwa Barakubeshisha. So sing it. Let's go. Yeah. I dodge your son from this. Or read. Barakubeshisha. Barakubeshisha. Drop it from the beginning. Let's go. Se ubumba hafi ibima mahoro ubujendi singo singuri tiro
no stress imisitaki shaka kuduza ibiro ubu ndi muri freedom yayanje mahitamo ni gutuma umusore nkanje bongira kabono ngo sinjyame sinywa agacupa kubera urukundo ni guti bogare nkanje no bakadage bro ngo sinjyame sinywa agacupa kubera urukundo nibikunda barakubeshesha 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 niba wibaza ko nobaho nagufise wibaza ko aho ndi je mbabaye wogwaruka ubonye uko byibushe niba wibaza ko nobaho nagufise wibaza ko aho ndi je mbabaye wogwaruka ubonye uko nagase hago abarondera love uja muri kapitale ya business uja hakora inoti gusa sivyisura na fitness ni washora ko gatima namuwe bazokajanjagura bazogakebagura bagakoremwo brochette ivyo twiyemera ko ngura kuzwe tubibona nk'ibisanzwe ni wishinga utwo dukende uzokonda birenze ni deja vu twarahabaye turabizi niyo mpamvu iswingiza cyari icupa n'umuziki barakubeshesha 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 niba wibaza ko nobaho nagabese wibaza nkaho nije mbabaye omwaronga mubonye ubwo nagase wibaza ko nobaho nagufise wibaza ko aho ndi je mbabaye wogwaruka ubonye ubwo nagase hello Nishona show. Let's go. Thank you very much. On to the next one. I hope you're enjoying wherever you are. You're having a good time. You're enjoying. We'll go to the next one. Yes, ladies and gentlemen. Since I'm muri, but I believe it's all over the world. And right now, at night, cheko mutaga ukawikundira icupa umuziki wawo ndawufise. I'm gonna sing for you. So please, if you enjoy the music, take your glass, raise it up. Let's sing. Ichupa no muziki. Yeah, ichupa no muziki. Ichupa no muziki. Fasha kagakoti mwere kuko batambuye umuziki utazanya makode ubuzima ni easy jendondera umunezero kuko ibibazo nibibura dayarose ndinywera ngasepera ngaserebura nigute nomenya kufisa amahera tanicupa urangurira yaciye zitwinywera agacupa kizire kwiyicisha inyota tubiri canke kamwe muri bwa bumwe ziryoha zisangiwe iswingi yanje ni chupa n'umuziki 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 dance ichupa n'umuziki
ichupa n'umuziki ichupa n'umuziki ichupa n'umuziki Yes, I hope you're enjoying and having a good time. One more time. Ichupa n'umuziki ichupa n'umuziki ichupa n'umuziki Oh, thank you very much. Twagi? Yeah. Yes, this is another one I did with my big brother, Big Fizo. Kuba izi muraizi, kuba taizi naho. Let me sing for you. Yeah. Nishoti ya takila unkozeo ndavyumvira muri medula bebe ubwenge bugatakara ukushaku kankontrola ni wubahwe ivyo ukora mama ni vyubahwe you know what ninde kunjana mu bicu ngigumirayo chu ase simbirako gumuju munyenga gumako what ase ayo mata oya mama nubeko simbirako gumuju munyenga gumako ase mata oya mama se yeah. Jendi movie fidigal dem vana zirigikaju bundimwo buryohe komi mse wa mikwaju murayo mazi yawashushe ya rusenguru musi nitumbli se rutamba ya ndirimbo ya bango ndazi ko ariyo we wikundira I'm gonna put do sema put it in simbirako gumuju munyenga gumako ase mata oya mama nuveko yeah ase yeah dance yeah yeah man, thank you so much. Karibu kandi muri partie ya kabiri ya Siren Show aho twakira umu artiste tukicara tukaganira tukayaga. Hari benshi mwari mukumbuye Dojo-san, kuba muzi kubatamuzi nabo get to know him via iki kiganiro. Adubit. Nazamero wakira entre. Ni sawa. It's been 3 years, 4 years. Wakoze ngari. 2021. Yes. 5 years. Yeah. Yo. Ako pana 5 years ntazo mu Burundi. Oya je natubona ade kubona najya. Kiriyagi? No. Twarabonanye muri 2023. Naje gukora ikiganiro but then hachaba technical problem ico gihe. Nuzenya sound ntiyasohotse and then twagikoze bucugenda so nitwongera harababwira izima ntibiseza neza yabaye kuri Dojo-san sinandavyibuka do kandi ngo umutwe si sanduku uze navyo narinzi do none ntwari waravyibagiwe nyene ku bantu rero mwari mukumbuye Ado
nguyu ngaha nabaramutse kubatamuzi nababibwira bamumenye. Well, kubatanzi nitwa Ado Josan, canke Adolphe, niyo kwiza Joseph. Introduction yarahindutse. Now I'm married, I have a beautiful wife and a beautiful daughter. Yeah. Introduction yarahindutse. Ntaco kazi umutangiritse hasi nkarawure. Turamunezererewe. Twamuheruka ari ingaragu. None uyu munsi no muntu w'umupapa, no muntu w'umushinga ntahe. It's a pleasure kukwakira kandi muri Siren Vibes. Thank you. Kini nugarutse mu Burundi canke maze umwanya mutoya? No, basi cyane si umwanya mutoya sinamuremure, but like ndamaze about nk'indwi zibiri almost. Indwi zibiri? Yeah. Waje wenyine canke waje na famille? Ozi. No, naje jenyine. My wife is ari muhira. Yeah. Ari à la maison, muhira ni he? Muhira, oh yeah, that's a very good question. By the way, muhira, I would say muhira hariho residential, hakabaho naho umutima uterera. No kwivuko. Yes, aho umutima uterera kwivuko, it's here. Residential aho nsanzwe mbanda nakora ibikorwa byanje bya misi yose ni muri Finland. Aba muri Finland, abarundi bake muba muri Finland, bari bake. Yazo ko ari bake do. No, ni bake cyane gose, abariyo I think abo shobora kuba ntazi ni bake cyane gose. I think ko shobora kuba ariyo nk'imiryango niba ari myinshi nk'imiryango nke 10-15. Gihugu cyose? Yes. It's a small country. Yes. It's not a small country. Ni nk'u Burundi n'u Rwanda bifatanye. None kuri kata abarundi. Miryango 10. Well, abarundi benshi abarundi benshi natwe bwambere tugiye tujya muri Finland, igihe tuvuze ngo tujya muri Finland, I was like, what? Aho ni hehe? Why? Ni igihugu kinumye, kitavuga, ni ibihugu utazigera wumva anywhere. They don't make noise, ntibavuga, bari intact. Ubu niho batanguye kuvuga kubera iyo ntambara yo muri Ukraine na Russia. So president wa Finland niwe initiator. None yagiye kuba initiator gusa atantambara amenyereye. Navyonzi. Bon, just impamvu ngiye muri politiki. Mugano mu mutwe like wowe nta ntambara uzi muri tekane mitekerereje. Intambara yacu barigeze kugira ingendo mu Burundi. Mugufise nationalité do? Ndafise nationalité. Nayo ntuyanka. No. Reka ndabwiye hato ngo intambara muri Finland bakama ikigwanisho ngo nje kugwana. Nje gukora noje nta. Ariko mu Burundi nogenda kwako amapatio. Nora muzungu arabizi. Inde. Arabizi ko ari ukumeze ko ari uko wiyumvira kwigucira. Inde. Uyo muzungu yagoye nationalité. Uyuwe. Ugiye mu Finland yagoye nationalité yo gati turagoye nationalité hariya kugira ngo uhabe utekanye ufise ubwigenge. Okay, mfise nationalities zibiri, mfise ya Finland niyo mu Burundi. Mfise passport zibiri, right? If you tell me to give away one note muri Finland, that's true. Ozi, maze imyaka 17 mba muri Finland. So I understand. You love that country. Kubera ko lofite ko deja muri mu Barundi bakiye babayo ntiwagiye aho benshi baja muri Sweden, mu Bubiligi, muri Allemagne, muri Norvège, waguye muri Finland parce que you connected with the country. The country is good. The country is safe. It's beautiful. Bafise system nziza ku banyagihugu. Yes, it works very nicely. But I've never connected with my home country feeling. I don't have that feeling. Like I've never had that feeling. So I was born. When I was born, I went out of the country. I came back to Nigeria. Chandongera kandi agenda Nyaka 13 n'igice. Ndiko ndavuga kuza mu Burundi. 13 n'igice. N'igipande. Uravuga ko 13 n'igice. Yes, because I did follow up on you. And then I came back mu Burundi Nyaka 26. Yeah. So, actually about 30. Yeah. So like now is the time, now is the chance. Niyo ninga mu Burundi every time. I make sure I move around. Don't gihe duhura bwa mbere kera niho wari ukigaruka ukuze. Cagiye duhura muri 2018. Yes, niho nari ngarutse nkuze yes.
hariya donc wari umunyuka mu Burundi narumenyereye ariko ushaka kunyuzura wari gukora ico ushatse hano nayo kuja I knew nothing about Burundi apart from John nabona kuri nozenya kuri social media mugabo uje waciye connectinga facilement no Burundi. Yes, actually mugaruka kenshi shakane ndabishimira papa kora yuko n'umuntu ya buri gihe yatubwira yes muzobaho umushatse wose muzokora icyo mushatse cyose you become whatever you want to become ariko mu Burundi ni muhira umutima kandi buri gihe yaratubwiye ati mukwiye kwiga ikirundi hanze ne muza kuvuga mukavuga icongereza mukavuga ibindimi zose mushaka ya that fine ako muhiri wanje muzovuga ikirundi kuko ni mugenda ari kandi vyaradufashije igihe naje yes bose baravuga ikirundi everybody ntashobora fepa wenye yabahaye ntiyabahaye choice utavuga ikirundi muhira no everybody Swiss tuvuga ikirundi yes papa Ado take your heart kora ko abavyeyi bavuga nawe ukuvyarira mu mahanga right kuvyarira mu mahanga ntuzorera abana bawe maybe cyangwa barere ngambwe ariho shoye kushaka kwarera hariya mugara abavyeyi bavuga ngo umwana wanje ngo kwishuri n'icongereza kwishuri ni gifaransa ngo no muhira ndamuvugije ikirundi acanyisha mu gifaransa ugasanga ari umwana aciye nta kirundi azi kwera kurumva ahubwo ni wadaho umuvyeyi kumuvugisha ikirundi umuvyeyi agashamuhebera acavuga ivyo ngana icongereza ni kirundi umuvyeyi wabanye bisha yarabahana inkoni ngira kora ko nabanyene ari environnement ngene imwe niyo abavyeyi banda bakorarira yari very patriotic and still is you're making sure yuko muhira tuvuze ikirundi afite byatanguye atwigisha icyongereza hama rero tutangwa kubyo twishuri tutanguvuga icyongereza cyinshi and then asharavuga no ingoma zikwiye guimirisha guhindura nabi ko muhaga mwibagiri wanje ejo filme naravye ya Tyler Perry ya Joe ni just sinzi gufata amatitre y'ama film ngabo abantu baraba amafilme ya Joe harimo arashamo gose histoire y'aba black american yari ya histoire y'umwana wiwe yarereye muri quartier y'Ikiboss y'amakasinya y'abazungu cyane hamwana acakura yibaza nako ari umunoir ari mu black hama no utagiye kure oze like kugira umwana amenye histoire yamugutse kwa sokuru sokuru amigije ne hard way mugabo aramigisha histoire bwati byo wigira naho urumenga murabakire ngaha muri uri mu black teza kumenya amaruti yawe panga histoire y'aba black ngangene bafashwe nabi muri esclavage tugira ngo umenye ngene uzovyirinda in the future even in the future utagiye kure abavyeyi benshi bari muri diaspora benshi nkaho muri Kenya bamaze gutahura no kuntu yani to be bari bimaze kuguruka mu mutwe benshi bararungika abana hageze mu vacances ari tugira vacances za summer amezi atatu hageze mu vacances bose barunka muri Kenya bakaruka kugenda baje kwiga culture and kandi wibaza ngo barunka muri Kenya bacha batwara hariya muri Nairobi like you know no bacha baduga na ruguru kwa banyokuru so that they can connect with the culture they connect with the roots kandi hagera rugi kirundi ku nguvu definitely je umwana wanje we talk turavuga yamuvugisha kirundi all the time ako ndavuga ako arakuze umuvugisha ikirundi akiri umubebe biroroshe ko acakura azi ikirundi azi indimi zose Icongereza igifindi baba muvuga igifindi nani ufite kirimi kibishe mugabo wadu no it's a beautiful language kiragoye gusa ariko kiraryoshe n'igiswedwa ibyo byose byo muri Scandinavia birabishe kumva erega bajya batipe baraza ubwenge it's a way of controlling population I mean migration bumva bose bagize indimi zabo nuba no kwiga ugiye kwiga wiga mu rurimi rwabo na diplome n'ibindi byose biba mu rurimi rwabo everything ugaca wiga icongereza as a second language umwana wacakura avuga ikirundi icongereza muri Finland nivyo avuga until today actually mama waramwigisha igifaransa so she knows both they down mwana wazokura zoro mu interprete no actually ukuntu bigenda for now afite umwaka umwe n'amezi 8 which about mu kwatana zo y'imyaka 2 so right now mu mutwe wiwe afise capacity y'amajambo about amajambo 900 n'amajambo 1500
so like nta capacity ndenda afise urumva niyo mpamvu kaguma gasubiramwo vya bindi nyene urumva bimwe byafashe rero I think it's normal kubera ko aracari oya erega niyo capacity y'abana muri iyo ntuze so urumva rero kuri we for now icyo ndafocusinga cyane ku Kirundi at least ibice 80% kubera ndavyiga ku ishuri and stuff so I think ibindi bisigaye azogera igihe nko ku myaka 3-4 hajya tangwe kuvuga akavuga nyene akagira sentence weje n'ubwiwe ni wazocagura ururimi rumworohera kuvuga but nizi zindi muri background uzomubwira ikintu akacumva ariko probably adashobora kukwishura. Alors je ndakunda gwase guhagarara kuri iyi question kubera ko byabaye nka virus aha abavyeyi benshi baza ku mwana afite ubwenge n'umwana avuga ifaransa umwana avuga icongereza n'umwana avuga izo ndimi atavuga ikirundi umunsi wanageze kuja mu nama yo kw'ishure y'umwana wanje ko hajya muto numva ko aravuga ngo abavyeyi ipfa ko muvuga ishoboye n'abanye igifaransa muhira narabaravye ndavuga igifaransa muhira umwana wanje muhira ikirundi ndahamya bagira mu mwigisho gifaransa kw'ishure wanyu n'ivyo vyongereza mugabo ari muhira avuga ikirundi kubera ko none azavuga igifaransa muhira avuga ibyo no kw'ishure amaca avuga ikirundi aca cigira he kuko hari abavyeyi benshi bari ngaha nyene mu Burundi abana batazi ikirundi ariko bari ngaha nyene mu Burundi pire n'abana bakurira hanze bakurira i Buraya abavyeyi bose ari abarundi ugasanga mwana nta kirundi na gike azi ariko abavyeyi bose bazi ikirundi je birambabaza gose ni forme imwe mu nzira nyinshi zabayeho strategies zabayeho kugira ngo badukolonize because iyo umuntu aje akagira for example witwa Oze Irakoze right izina ryawe ry'ubukristo niriye Irakoze ry'ubukristo ni Oziane hajya bavyita gute amatazira oya ahubwo igikristo ni Yarakoze hama amatazira ni okay basi gibatisimu ni inde ninde yabatisimu ninde bahaye reka tuvuge mu Congereza wewe nkaho what's your first name my first name is Irakoze first name what is your surname Oziane yes no your surname it's a family name so uri Irakoze yes so uri Irakoze literally twebwe kuza turaguhamagara Ozi dukoze turaguhamagara Irakoze niko bikwiye kubera because that's your family name ubona nk'ugiye nko muri Sweden biya bihugu bya baguhamagara your family name right it's your family name uvuga ko izina wahawe na ntuze but twebwe rijya zina twita ijyambere it's not even ours si ryacu nta connection na kimwe dufitanye so urumva like tugiye guconnectinga back kuri kuravuga I think yuko and I believe yuko nitubanda kuko urawe ngaha anyway I respect the Ministry of Education and stuff ariko urawe ngaha tugiye kwishura umwana yiga mathematics ibiharuro ibiki byose byiga mu ndimi zo hanze agaca yiga ikirundi nk'ururimi apana ururimi rwa mbere second language arabaye masabi benshi n'amasabi rikunze je pense urumva section yose kandi but byari bikwiye guhinduka tukagira amano zenyama ajya makuru yandi yose mu Kirundi hamwe umwana agaca yiga igifaransa nk'ururimi rwa kabiri but siko biri so ngo bashaka kugira ngo abana bacu bagipiga hanze mahanga barongere bidebrouiller mu kuvuga mu ndimi which is good no but ko tuguma twiyumvira hanze Uburundi buzokubakwa n'abandi nibibazo so hari igihe umwana ushobora kwiyumvira ngazoja hanze kwiga igifaransa and then kuko nta busirimu buri mu kuvuga ngo indi ndimi ngo bifaransa n'ivyiki jewe kukimenya ni vyiza naratembera atavyo mvuga muranyumviriza mukaryoherwa mukagira ntimvuga ikirundi kandi ahantu hose je nabaga mvuga ikirundi nubwo ndakivuga ndakivuga uko nyene mafega bazi kinye ibintu nyene vangiye ahantu ukaja mu nama aha nta muzungu numwe arimwo nta mu étranger numwe arimwo bakwagiye nama mu gifaransa kubera yuko kwako turi colonized weird baramaze kudufata mu mitwe ndatse je nkanje sinzi kuvuga ikirundi cyose ngo jana kwijana haya sanga navanze n'indi mugabo at least omwe basi
hari n'ikirundi muri turavugana okay ndiko ndakoresha icyongereza uriko urakoresha okay ndiko ndakoresha igifrarundi uriko urakoresha igifrarundi ndiko ndakoresha ikirundi so urumva turi but ibyo two turavuga mu majambo 30 tuvuga cyangwa amajambo 10 tuvuga amajambo 6 cyangwa 7 ni kirundi so that's how it should be nuko bavyeyi beza muri abavyeyi beza mwamugisha n'abanye kindi kura kumutakibigisha mwebwe kizobagora kumenya ko ikirundi kiragoye tuzokibigisha ikirundi kiragoye vraiment shane mba rurimi nabonye rugoye ni kirundi uko kigora kose it's ni kirimi cacu foko tukimenya foko tukivuga nuko kagira ijambo hari ikintu watubwiye mu ntango ko mwagiye muri Finland mwiyumvira ati ahantu tugiye ni he alors que hari ibihugu birimwo abarundi benshi niho barashoboye cyo préfère kuvuga ngo ati hari abarundi benshi bakaguha amayira janga hari n'amapuro ngaha why ukore mwagunye muri Finland and biri est-ce kiri different gute no mundi bikore kimutagiye kuja ahandi abarundi bari well ico ni kibazo ciza aho ndashobora kwivugira je ubwanje ntavugiye family yose cause igihe twimuka tuje muri Finland twagiye nk'impunzi twagiye nk'impunzi nk'abantu barose ubuhungiro muri Finland right so tujya kubayo twagiye as a whole family urumva so now kuva menye ubwenge ntanguye gukora like je no kwivugira urumva jewe kubwanje personally I've defied hari amajambo mwagoye kuvuga mu kirundi mugani wawe I've defied the odds urumva nahabaye igihe kirekire ku buryo narinjiye deeper muri system urumva so ndumwene gihugu hariya ndafise akazi I'm working I'm an entrepreneur ndafise utuntu ndakora so like niho nisanga urumva kiretse ubu hajemwo uwundi muntu urumva of which tutangura kuraba like tutangura kuweinga na options like okay bega umwana tumurerere ngaha canke tumutware muri Canada canke tumutware muri USA canke tumutware muri Australia canke tumutware mu Burundi aze gukurira mu Burundi canke muri Kenya ni question ya preference ariko Finland ngiye kukivuga atari kuvuga ngo ngiye kukivuga neza kwa kari homba but Finland ni gihugu ugiye kuvyimvira gaso ndabiguhe mu nzira zibiri muri ntuzenya point of view zibiri iya mbere ndayiguha nk'umuntu abayo and then nk'umuntu who's a family man Finland ni gihugu gifise social system umva igihugu kiri social apana social muri interaction ako ni igihugu gifise social system nziza cyane gose ku buryo ntushobora gukena urumva ngo ugende yani ngo ugende ubeho kabisa ubura ubufasha completely n'abandi abahari n'abantu bamwe barabahari there isn't no Finland yubatse no system ku buryo umuntu agiye hariho amazu ariho muri Finland yo kubashira ari uragenda ukaja muri umugenda ukaba muri rehabilitation center ariko nta muntu numwe ashobora kuba hanze ko abantu bari mu birigi murankubita there isn't ni uzaga jana abwiye nzobabikira amabanga mugabo hari ibintu kweri kandi nko abantu basegereza ngo bara mu birigi no muri Finland bashobora kumubona umwe cyangwa babiri ako bakiya cyane gose so like numva umva barahari barahari ako no abo bose bahari ariko bafise aho bataha urumva ariko tuvuge muri city yose nk'iya Bujumbura ushobora kubona nk'abantu batatu gusa ntibafatwa n'abapolisi ngo ndazi babirukiye ko nabo baja gusaba usanga ari abantu bafise ikibazo bya drug addiction bashaka amahera yo kuja kugura nuzenya kuko muri Finland ubu nyene jewe mbuza akazi nkabura iconge urumva canja gusaba amafaranga muri nuzenya leta irampa amafaranga yo kubaho yo kuriha inzu n'ayo mafaranga yo kubaho atariyo batagutije bakugabiye no baraguha literally baraguha every month you get money yo kubaho none ko kubirika abarundi benshi baje mu birigi batagiye ntibaze amasoka ngira ngo ntibabice ngira ni Schengen na ngene Finland I don't know muruko mukora iki mu birigi mwebwe ko erega mbabarire mu birigi ni burayi aha jewe no for me now biragoye kuronka impapuro muri Finland
ntavyo nzi kuko je nagiye ndazironka automatically kwa nivyo benshi baba bavuga ko madam wanje nawe yaje kuri basis yo ya marriage so yazironse automatically niwe n'ivyateye abandi barateba kamara imyaka natangwa application mu kwicenda mu kwa 11 yaronse impapuro but also biterwa na status kuzo wipanze ibyo ukora you know so nakunda kugira umva ico cyari cyambere muri Finland nta ntuzi Richard nta umva tuvuga yuko nta muntu kandi urumva ugwaye ukaja kwa muganga udafise amafaranga yo kuriya hari ukuntu bakugenza urumva so like the government yaramaze gufata ibintu mu ntoki kiretse yuko maybe ibintu bihindutse kuri intambara nyene bashobora guhinduka but for now barafise reserve umva bubatse reserve y'igihe kirekire bitekaniye tandu ntagwama now I will talk to you aho ndakuvugishije nk'umuntu asanzwe umuntu a family man umuntu aja ku kazi akora you know but now I will talk to you also nk'umu entrepreneur nk'umuntu ashaka growth umuntu ashaka gukura umuntu ashaka ndashaka yuko at least jewe yanje ndashaka yuko at least mu myaka 15 iri imbere nzoba ndi muri levels of Sion definitely and I will get there here in Burundi on there here I don't care about that I care about here for now so ico now as a business person ikintu no kubwira nuko growth yo muri Finland kwa kari igihugu gifocusinga kuri social growth yo muri Finland iragoye urumva nk'ubu ushobora gukorera ibihumbi 10 as an entrepreneur ariko atari nk'umuntu aronka akora akazi ushobora je I have been an entrepreneur for some time ushobora kwiza nk'ibihumbi 10 by'amahera ku kwezi ugaca usanga amafaranga inyuma y'ama dépenses n'ibindi byose amafaranga asigaye kuri account yawe ni ibihumbi 4-3 so that means you've used 70% ku my expenses so urumva yuko bobo bafise politics yuko nta muntu rumwe aruta yundi niyo mpamvu muri Finland atabatunzi kiretse nkazaka urabona ziya za Nokia za mbere zabayo they were made it's a finished product zakorewe muri yari finished product yeah kiretse nk'abaje usanga nyene barakoze ibintu bikagenda bigasambara kwisi yose but muri nuze ntaba billionaire mu mayero b'abafini ijana bahari kubera ko system yabo aba millionaire barahari yes ariko system yabo ibafungiramo indani kugira ngo babe social kugira ngo ntihabeho umuntu arutuyundi nabo bandi buvuga nabo usanga bafise uko nka Nokia niba baraseliza amasales bakayazana muri Africa muri China hehe usanga bafise ama companies muri ibyo bihugu nyene ama revenue azaguma mu ibyo bihugu amafaranga acaguma akura so urumva that's what ukuri investinga ga canke ni kubera uvuga ati maybe ndiko ndinvesta mu Burundi at least biraruta ko investa muri Finland nta kintu na kimwe kiruta ikindi ahubwo u Burundi buracari virgin it's a virgin ni market is it easy for you to gukora business mu Burundi well it's not easy kwako kubera ikibazo cha credibility abantu ntibari credible urabita uravuze credibility like abantu bari credible nuvuga ko basi mu majambo avunaguye yoroshe abantu nsabizigirwa they are not credible so ushobora tuvuge nk'ushobora kuba naguze nk'umuduga nkavuga ati okay ozi wewe kwako usanzwe uri umuntu akora ugize iki let me give you a car which is okay I can give you a car nkaje ndakubwira ati okay you pay me mu mezi ane atanu urumva nk'icyo ndakivuze it will be something big for everybody everybody will want to be part of your business ariko ikibazo the question is are you credible twese no kuba yuko maybe amafaranga money back aya maheruzo yampa cyo tumira barayigonze baragize nti bla 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 takamera y'abandi so abarundi bamwe kandi cyo mvume ngukura avuga ati mu diaspora bitahura nta nzara afise nirambwira ko imodoka nataye mu Nyabagera canke nataye muri Ntahangwa araza kubitahura iyo ni example ndagwaye canke ndaguhaye nk'inzu canke tuvuge nko ndaguhaye nk'inzu ndayipange ndavuga ati okay ozi ngiyi inzu ifise intuzenya zitatu nivo zitatu so down hano no hejuru zitatu canke zine inzu iri kuraya naye so genda uyipangisha right
so literally like nuvuga ko ucusanga burya bwizigirwa abantu benshi babutakaza iyo batanguye kubona amezi abiri ya mbere yes atatu ane kuduga bacha babutakaza because sinzi niba rugushaka gutunga byihuse oya n'inzara abantu babashaka urumva se pajanga inzara ngo yo munda hariho inzara yuko acashaka nawe inzu yiwe akuye mu nzu yawe byihuse urumva acashaka acagura akaduga akuye mu nzu yawe kandi inzu yiwe inzu yawe acabona ko yamahera ahorugwa ari kuramuhimba ari make ku mafaranga ariko arinjiza tanga kuzaracisha ku ruhande mama ntibamaye amahera sha mugabo sigiye mbere David mugabo birababaje vra birababaje niyo mpamvu two turabura ama invest kuko nk'ubu let me tell you for example this is just an example hari nk'umuntu ashobora kuvuga ati okay jewe muri Siren Vibes hariho Siren Vibes the media part hariho Siren Vibes the boutique hariho Siren Vibes you also have ibintu bya salon right umuntu ashobora kuza kuvuga ati okay ozi akagana just kugira ngo arabe like your understanding and this is how people grow umuntu ashobora kuza akavuga ati okay ozi jewe narabuze uko nkorera ndafise umutahe ariko kuba akabana tarabizigirwa please here is maybe $20,000 $40,000 urumva cyangwa se naho byoshaka bikaba 10 ngubu ubu this take put it grow the business and then give me 15% of the company. Bring the money. Yes, Mumvi said the money. Mumvi said the money is there. Urumva wewe urashobora kuba uri credible. Yeah, jago ninya mafaranga y'umuntu but then abandi bantu nabo. Jago nigera ko ntashobora no gufata credit ko nyene. Sara bagenzi banje bakora amabanki barambye ngo tuguhe credit wewe office business iri rentable iki niki amahera turazi ko yadusubiza nkavuga deni jewe mwabantu mwe ndayitora hanze ngene vuga ati na Jean Giramfe ku kagozi kanyuma navuga ati mwe credit kubera ko ndatinya amafaranga y'umuntu that's why je ndazi kuruha ndazi ngene gukora business ugahomba shaka kuvya inflige undi muntu bati washize amafaranga yo mu kintu hama kugira ngo amwe kera ibintu bitahuretse nahomvye biraboneka ko nahomvye sijewe ntivyamvuye muga nahomvye make ikintu nyene kibaje nuko abantu ntibatiye amafaranga y'abantu ntibuha amafaranga y'abantu bavuga wayamaye kora ko ufise menshi Jean yo 10,000 wampaye niko ufise maybe nka 100,000 kuri konti ni nkaka gutu wampaye donc ntivyahomba uzo bitahura alors que non yaguhaye ara business za kumungukira donc umutwe washiramo ko ari business yo umuntu agira aguhayemo kandi iyo nyugu naho bari memere 100,000 ya agaciro nayo wose ayi wawe daba ahantu yabika well that's very sad hari birababaje cyane but I want to ndagira inama kuri ico kintu uvuze like ico kintu anyway singoda kugira inama but ico kintu uvuze cyo kudafata credit nk'ubu wewe already hoze usanzwe anyway iyo hageze kuri business I talk a lot because nibyo abantu bakuze nk'umusani batazi ko you can be a businessman, you can be a father, a husband. So nk'ubu let's talk about wana nk'ubu wewe you already urikora operating nizere yuko urikora operating kuri plus credit like so already nizere yuko umaze kuko Siren Vibes mazigiye kirekire so you've broken even kiretse yuko biriya bazo wahuye nabyo by the way Paul sante so urashobora kuba umaze ku breaking even vuga ko umaze kugera kuri level whereby ivyinjira nibisohoka equals to 0 sindiko ndavuga amahitaji yawe nkaozi wewe cause wewe uri umukozi wa Siren Vibes. Tuvuga business Siren Vibes. Yeah, uri umukozi wa you are the owner but uri umukozi wa Siren Vibes. So that means you get paid. Yeah. So like we do not count you hageze muri noze. So but ngo ndavuga as a company as a associate. Mufata ama notes abantu ko barukigana mutore ama notes mze murandika. So wewe umaze ku breaking even that means like ni gihe ucuko kuri ntuzenye ya ibisohoka ama depense ya company na revenue ya company is equals to 0. Nukuvuga ko ntukwiye gukora mu mufuko kugira ngo ushiremo kugira ngo bishobore ku balancing. So ugeze kuri 0. Now nizere yuko probably
ko maybe ushobora kuba uri nko kuri +5 urumva so hano wamaze ku breaking even is equals to 0 but you are kuri +5 oh yeah, I'm just saying reka kumena amabanga ya company ariko ndabivuga ndacisopa ama dépenses yo ngana nshobora kungana n'amafaranga yinjira no ya vrai okay then tubare ku buntu bw'Imana then don't take credit I can't ariko funga ariko for example uza kuba umaze kuba nko kuri +5 canke +10 I can kumva ufite amafaranga kuri iyo credit mugabo ukibona kutaraba siko yo kuri iyo credit don't take it umaze kuba kuri +10 +5 uvuga ko you are advised to take 3% of the 10 kwako anytime hagize ikintu kiba kibi kuri tuvuga urabona nkakije gihe byazo byaba ucukoresha no difference no kuburi kuras covering mu gihe urindiriye ko ibindi bikoresho bishasha bishika so you are allowed to gufata credit and you are niko rero ugenda uscaling niko utangura kugenda mugarege hano yo sagesse uruvuganye iki ifisa abantu baki kuko abantu hose abantu bavuga ngo ntabwo batagideni kugenda ukagideni utabona nahantu uzorukura mara yo kuri iryo deni Dushobora kuba kugiye kuwo mugani ubishe ngo ntabwo batagide kumenya yuko atanu umugabo atanu imiryango ya mpimba itugaye ku bagabo bose so niba atamugabo ngo mukunda gufungisha abantu mpimba ihari kugira ngo ifata abantu bibisuma of course kuko kumva fasha credit y'umuntu abantu yishura buri gisuma that's it no busuma that's why we creating services izo services zigatuma umuntu akora umufuka akaguha and then you make that's it it's simple ariko niba ushaka kuja gufata credit utazoriha well congratulations you are uburi steps zitatu away from getting kwinjira umuryango wa mpimba ndacari kure vraiment oya ntukiri kure ozi take time kwinjira mu mpimba oya ndikuvuga kwinjira mu mpimba ntuje kwa Gina Alliance tukaje ntibikenewe Mungu aniepushe twashobora kuzoja yugiye gufasha aho mparanjaye je giye gutanga amakara Mungu baba swati twagiye muri ado dusa n'umupapa w'umuki family man mu diaspora mu businessman tujaga to kuri ado muri nimvye ado upecha muganga no yes Murati ko adari umuganga mbega mwari mubizi ko umuntu ashaka kuba umusani akaba n'umuganga at same time d'abord how do you manage it nuvumenga ni imyuga ibiri tandukanye ni nka cinjire umupolisi twari igipolisi ashaba no musani kandi nico kimwe no kuvuga yuko habaho kumanaging time yawe kumanaging time yawe neza ariko ikintu kingora cyane iyo ndi hari yasi ndo umwanya wa bibikorwa by'imiziki imiziki ndayikora iyo ndi ngaha kubera yuko ngahaba harimo n'akaruhuko so ndaronka umwanya nka refreshing nkaja muri studio ngakora so biroroha none ntagere igihe wumva uri kuramanuka genre muri mu inspiration muri ijwi utarikoresha cyane rirateba rikagenda ntora uvenga ukoresheje effort nyinshi yugarutse kandi mu muziki wow kwa ko bamaze igihe kirekire ntabikora bamaze amezi menshi ntariko ndagira so kandi okay kabasi ndakubwira ikintu kimwe bivuga ko uko ngenda nsoma ibitabo nuko ngenda nuguruka mu mutwe bigenda bigabanya ino spirit y'umuziki kwa ko jewe ejo niho nabwiye umuntu aratangara je umuziki ndawufata nk'uburimyi umuziki like business y'umuziki ndafata nk'uburimyi byose harabaho season urumva so ukadepense uva ni depense so graph ya igenda gute depense hama agacagera isarura igaciduga oni ya graph ya business bakunda kugucapa like pa igaciduga igacongera ikamanuka hageze gusubira muri studio hageze mu wiki cyongera ukamanuka so urumva ushobora gukora indirimbo imwe zibiri zitatu depense and then all of a sudden poof aga hit song agacaka kuduza kagudugije ngaha naho hari abandi bariko baraza on the same graph bariko baraduza bivuga ko hari igihe rero baza bakaguruta canke and then indirimbo yawe ntizoguma kuri hit ibihe byose iragere ikamanuka so bice bisaba ko wongera kandi gufata ya mafaranga akuye muri indirimbo yabaye hit song kugira ngo wongere gusubizamo kandi kugira ngo ushobore kugira so nuvuga ko
cash flow yayo iri poor. Cash flow yayo y'umuziki iri very poor. Ariko nikora ko ngira gukora utari mu Burundi utaronka ibintu by'ibiteramo utaronka iki. It's still the same thing. Nivyo? Yes. N'abariga mu Burundi niko bimeze. It's the same, nico kimwe. Okay. It's just the same thing. Nibayeho gute? Okay, wowe urafite kandi kazi muri Buraya, urafite umuganga, etu mu businessman. Nico kimwe kuko umaze gukora indirimbo ugakora indirimbo ukadepansa maybe miliyoni 5 standard, right? Video, audio. Sivyo? Already ajya streams. Indirimbo idahitinze ngihitinge ku rugero runaka. No nshaka kuntaho. Urumva indirimbo ikwiye guhitinga kuri level runaka kugira ngo yagaruze. Ariho hanje tuvuga ati nivuga cyo kuri yo business yawe indirimbo imaze guhitinga no zenya 0 umva hadi kuri 00. Ariko rero itaduze kuri graphing yirenze ukayagaruza, you have to use that same ukoresha ya mafaranga nyene kugira ngo usubire muri studio, kuko nta kandi kazi kandi ufise kakwinjiriza gashobora guha amafaranga yo kuja muri studio. So biguma ari vya bindi umva guma hahandi nyene, but nk'uburonse ubaye ari umuntu uri mu intellectual wararondeye ubushakashatsi bwawe ku bintu by'umuziki, uzi exactly bigenda gute ibyo ma contract ukaronka contract, tuvuge for example kujya kiriku yaronse contract super bat so umuntu araje agushize mw'inoti, you understand? So umva aguhaye amahera menshi yes umwanya yes, so nukuvuga yuko ajya amahera menshi baguhaye icarimwe usanzwe ushoboye kugira. Niba umuziki ariyo ntuzenya yawe nyene cyo kintu cyo nyene ukora, urashobora kuyakoresha mu gukora urashobora gufata nka maybe nka 45% y'ayo mahera bivanye na risk ushaka gufata, ugafata 45% ugaca uyashiramo ugaca ukora ikindi ama project nkangahe. Urumva tuvuze miliyoni 30 megazari miliyoni 30. I don't know. Anyway, they just example. Miliyoni 30, 25% miliyoni n'igice. Yeah, harimo indirimbo nka 5. So muri zo 5 ntushobora kubura hit. Yeah. So urumva ushoboye kuronka nuzenya stock rero bice bigufasha. Otherwise mubahere ko muduhe ama publicity. Kugira turonka amahera. Good. Baduhe egana ni puni bako yakora ama promotion ya entreprise. Genre ama marque yazana ama publicité kugira turonka amafaranga. Kora hari abantu nyine baba biyumva imenga amafaranga aba kuri YouTube nyine niyo. Ariko tumenye n'ukuntu tu managing amafaranga dukuye mu publicity. Of course. Imana nitanga sagesse kwe. Nikubona amafaranga akoresha kora ko harabaca bayonona nyine sindakubesha. Kora kumva abajari menshi tayo horuronka. Nayo horuronka urucaca kuyakoresha ibindi bintu cyangwa kaja kuyakoresha indirimbo mugabo desefa aja utafise maybe projet y'indirimbo gashuja nyine kujoja gusorora. Oya ni boost erega ironse no ma company yandaza ashira nk'imitahe ni boost bariko barakuboosting umva ko vya bintu utari kwikorera kubwa bushobozi bwawe butoye bakuboosting. So which is good and babikore they are welcome. Umusoro cyawe usanga wahevye umuziki uravyumviye birashoboka. Yes. Yeah, birashoboka. Turakubona kuri kuragenda. No, birashoboka but sinzohe umuziki as such. Kubera yuko ndashobora guheba umuziki sindirimba aho nkaba kuba ko ndazi mvune aba artiste bacamwo nk'abantu basi ndiko nda managing muri mu muziki n'ubundi. I'll still be here. Nikikuvamwo umuzi yani ikintu nabonye umuziki umaze kuja mu muziki ni kugeza upfuye nibihera. Hariho abantu bagira chance yo gukora indirimbo zikaba indirimbo a lifetime song kweli. Nka ya ndirimbo ya Nelly na Kelly ijyanye imyaka yose gushika dupfuye izo bikiri kiravuzwa. Yes. Na rafite indirimbo twavuga ko indirimbo imaze imyaka myinshi kweli kiri kuri hit. Iyo nayo ni ya waririmbye muri party ya live session. Iyo uciye ahantu kumva indirimbo yawe igihe cyo kiravuzwa ahantu bakiyitamba bakiyiviva bakiyivibinga biguha feeling imeze gute? Well, bimpa feeling nziza cyane gose kubera yuko ibi ni ibintu kuko nkubona nk'uko ndavuga uko ndafise indoto ndafise amareve nshaka gushikako. So like ni kintu nanye mbona nk'indoto, so ndakibonye kibaye ari reality kirangyohera cyane gose cyane. But at the same time
ni ikintu kinyigisha yuko nothing lasts forever like ngumva gigume of course ira abantu barayakira but si ya ndirimbo umuntu ashobora kugenda ngo yani acaja muri arashatangwa gusaba muri nuza muri maybe nko muri club or something like that so bigaca bimpa inguvu zo kumva like okay work hard ariko try gerageza ku maintaining ivyo waronse keep it maintain it aje kintu kitugora rero ubona nko Siren arashobora guheza urugendo rwiwe abana biwe ugasanga habuzemo n'umwe ashobora kubandanya legacy ya se wiwe and then nandi uzohura n'umuntu akubwira ngo go papa yarafise amahera kweri hama wewe gacho yimvira ati none hama wewe papa yarafise amahera yego hama wewe na exactly so niyo mpamvu ndavuga rero umva kurija nayivuze ngo ngiki ntuzobasubiramo okay so ninka benovuga gute nkijya ndirimbo it's a legacy siniko ndavuga ibintu by'imiziki niko ndavuga it's a legacy byanyigishije ko it's good kuba umuntu ashobora gukora ikintu nka realizing nk'indoto ikaba reality but also we need to preserve nuzenya legacy yacu iyo ukoze indirimbo ntibe hit gatera swata kandi wowe kandi ryoshe wanashima c'est pas genre ryohera wowe wenyine n'abandi bantu ntibari batututira baryohera isa neza ivuga neza quality ya video na sound nziza hama ntibe hit zo uruvyakira gute well ndavyakira neza ndavyakira neza kubera yuko ni opportunity yo kwiga opportunity yo kwiga kubera yuko genda umuntu nizera buri gihe yuko ikintu kitagenze neza nakigize muri kuboko it's me ni jewe so namakosa yiwanje uko sinza kugenda ngo nze kuraba ngo urumva ngo hozi yaza kuyivuza kuri Siren Vibes yari kuba hit iyo yivuza gatanu no it's me mbega niba naramurondeye hozi kugira ngo ashoboye kuvuza iyo ndirimbo niba naramurondeye nka twatwara bikazo bivuza inshuro zitanu naramukurikiranye izo nshuro zitanu yenda koko yayivugije ucaye naramurondeye gusa turavugana cyayivugije rimwe I was satisfied so urumva like I always try to look for the problem in me muri jewe yatumye icyo kintu kitagenda neza so urumva iyi ndirimbo isohotse ntibe hit first bibari jewe nta mu DJ nta mu promoter numwe nta muzigero usanga niko ndidogera mu promoter cyangwa ndore wese so ni jewe kwera yuko ndafise naho bo bishira mu ruhara ibyo ni vyawo but kuri jewe ndafise ubushobozi bwo kuba no kurikirana no gira so urumva ndicara nkibaza vuga ati mbega narakoresha inguvu zihagije narakoze part yanje sanze narakoze part yanje nkuko bikwiye ndaryoherwa kubera ko I've done my best warahejeje yes hari indirimbo yawe nkunda ni imwe muri mu ndirimbo nashatse muri playlist yanje BIBARYA HEHE I think unayikoreye na challenge kuri TikTok I don't remember I remember I did it yes I did ntiwayirimbye kuri ngaha anya ubwo urashaka kuyidushishiririzamo gato wanga ijwi ko ryamaze kuruha oya ntaco riba turaguhamana BIBARYA hehe BIBARYA hehe bavuga ko nahindutse kuva ndose amahera ngo singishaka nuko dusangira naramamaye none ubu ndagara bavuga ko nahindutse kuva ndose amahera ngo singishaka yuko dusangira naramamaye none ubu ndagara bingeza hano rega ndabibabwira ndabiyamye nimuze musubire kama nakula jasho yangu mbona munapiga bla 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 hey BIBARYA hehe umva nawe ufise icyo kuririmba uzogenda BIBARYA hehe hehe ubanga ibintu byinshi ugira bakora amahiti murabisangira wabibanywereye kira bikubabazi bigukoreko hehe nyene
kuva ndose amasigaye ndasigaye ngara nawe yarondere Mfise umudiaspora bikujyahe murondere nawe kuba ndiko bikujya hari abantu bafise imihari ukiyumvira none ufise imihari y'iki mu bisanzwe ubuzima bw'iwanje biko kujyahe exactement ngo asigaye yiyambiza ni wowe yiyambiza mureke yiyambize ikoresha umubiri wiwe hari umuntu yavuze ngo the best business to mind is your own business ninaiguye kumindinga ku bantu benshi I better mind your business than mind my own business kumindinga iz'abandi biroroshe kurusha iziwawe kwako iziwawe uri kuribyiza oya uri kuribyi umva erega uri kuribwira ukuri uri kuribwira ukuri abantu niba supporting ukuri kumva umenga wowe ushobona kuri kwado utabonye uko wawe ntangure kuraba urumva ozi ari light skin yarakwiye kuba dark skin. What's wrong with you? Biragoye rero abantu bakunda kumindinga business abandi bantu kurusha uko bamindinga izabo, which is wrong. Ariko ni navyiza tutabafise isi yo bibishe jenzi wasiga inyama turazi kuba ata muntu utesha umutwe yani kuba just kuba wibereyeho gusa unahema hari umuntu ababaye hari umuntu ibaza ubwo buryohe wowe wariye waryamye wasinze agatiro keza hari undi umuntu arayica ariko ariyumvira kubera iki uba muri iyo nzu nziza kubera ko ufise umusheri wo mu diaspora kubera iki waraye muri arena kubera iki wagize wibaza rero wibaza ubwo buryohe uguma winenepera wimerera neza ubundi nawe akakura bakakamujya ugira ati sawa ubwo Imana ariko uzi ikintu cyari giye kuba cyiza tugiye Imana iduhaye ubwo baza turabamenya kubyo wicara ukaraba tujya mu neka aranyumvira ko nawe gatunateseka ati nk'ubu yaradasinziriye turateseka mbere turababa yakoze biraryoshe umugani wawe biraryoshe cyane kumenya yuko wibereye aho mu mahoro hari umuntu nta swingira uti hanyuma adora akunda kuri indirimbo z'imihari imihari y'urukundo turabizi ko ari mariye turabizi ko afite umugore n'umwana yabivuze mugabo reka aratubwira ngo biriya bintu baratubeshe baragize nte shaka kutubesha Jesse shaka kubesha ko vugisha ukuri uzi yuko ataciye muri deception y'urukundo naduza kuboko muri public na wewe ngo ujya we nta nuza waciyemo baramuvuna umutima oya mubwira umaze gukundana kangahe mubwira passage ya karirimbo umaze gukundana kangahe umva nta na rimwe gusa nta umwe wenyene niwe mukiri kumwe niwe nturashikirwa ntijajara apana byo kwijajara we nta nari muri gashwana n'umukunzi wawe mamaze gushwana ukumva umutima ugiye kugira ukumva umengo basi apana ukajya mugasinzira mwashwanye uremukunda wewe umutima wawe n'amafera byo ahubwo rero uriya mukobwa niwe ahora arayicaye numva kuri baza undi mwana umutima warawubyimbye mwabonye wewe ushobora kugenda utukajya ukaryama kandi wowe uri kurabaza undi mwana mugabo nawe haba harimwo agashavu yerega nuko ari karabihakana oya muri gandirimbo jewe harimo agashavu ishavu ryawe no I mean the thing is hari yuri kuraririmba ibintu ukwiye kubiviva you know so igihe nkora irya ndirimbo I think I was just trying to kuba muri ntuzenya muri world y'abandi bantu bariko baraca muri zo ntuzenya so umva ni indirimbo yo ku encouraging umuntu okay be fine be okay you are okay nta jewe ntibikunda ntujyame n'agacupa nikamanuke kubera urukundo kasha byagenze gute bishoboka abari heartbreak ya gatatu kuko umuntu ndakugira umutima ukomeye nk'iko ya gatanu urinda kuja mu bya gatatu bya kane bya gatatu bihe bube singo bive mu nzira narahende abantu mukunda kuja kurondera ibitubabaza bamaze kukubabaza rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu what are you doing bayibize gukundana nk'ubu sebante n'ibintu nta gacubwe baronse
nta message baronse nta na bonne nuit bébé ari kararonka nta na bonjour chérie wanje baraye neza tori bitabo mutanguye gusoma mutanguye kurondera amahera cyane nta na bonjour bébé waronse hamwe ugacubaho babaye ugacusha ugaca wonda bituganye nanga ndamye ngo tubona kare yobwira afise umugore umufise yane presence kare mu ntango and I love my wife very much babeshe rero uye sindiko ndababesha gute navuze umuntu azigataciye muri deception y'urukundo dore ko gushaka bagwe bari single kandi bashakana bagene baronke the perfect wives or husbands whatever nkuko wamuronse kwaje sinamukuye ku giti I knew my wife and igihe nagiye kumurondera I was ready they have to be ready before going to imbere yaho enjoy your youth na Bibiliya bitubwira munezero gusore bwanyu merci genone muryohere ubusore bwanyu basi muryohere ubusore bwanyu n'umukumi musore ryohere uramubona hari nyuma y'iriba hari ingaragu ariko aranezera ubusore bwiwe sasa big up shabro ega niko bimeze basore muryohererwa ubusore bwanyu mu minsi yanyu yo kubaho nukuri Bibiliya ibi nivyo ndavyemeye none hari abantu murarira ngo ngoma depression ngo yampevye ngo ngira niyahure turabe literally hari abantu urumva bobo kuri bo kuja muri marriage kuja muri relationship ni formality nukuzuza umurongo gusa and then hari nabandi bantu badakwiye ko barakundana kubera iki bo ni bande hari umuntu yigeze kuza ngaha I think it's Siren Vibes aravuga atanga impano z'abantu bubatse aratanga impanuro ku bantu b'abasore badafise icyo baragera ko like yanavuze financially yavuze don't marry if you are not financially ready. So if you are not financially ready, if you are not emotionally ready, if you are not physically ready, if you are not spiritually ready, don't marry. Ntunarondere uwo muntu baza akantu kangana ujya kuza gutesha umutwe nk'akantu nk'agatima akazi cyacu ni gusunika umutima gusa nta gusunika amaraso gusa nta bindi ariko uri kurazana Pamela uri kurazana Bosco uri bitugane Fulgence nguye yaje na Makurata bose wawinjijeyo bose bariyo canke washaka habe hari umuntu umwe aguma wugaragura awubyura dararara akubwicara acha wicara hasi kadari umwana afite 20 ana nyaka 35 none akora ibintu binavuze n'ivyo ndagwenda garutse for real hataragera niwe mwinjiye ngo ubusore bwanyu n'ubukumi bwanyu gushika mwumvise ko hageze ozi ejo hari umuntu turaganira there's no competition hari umuntu turaganira ijambo kandi risubiremo kuko ndashaka kuri emphasizing ku bantu especially many people naho nigi uzo buri muri relationship okay utaraje muri relationship be single niba muri relationship and enjoy your singleness stay single uri muri relationship niba aje muri marriage stay single. Yes, I know why you're looking at me like that. Singleness, ijambo singleness, nuko twe dusige turitahura nka kuba alone, lonely. No, singleness nukuvuga yuko jewe nka Ozi canke jewe nka Ado, I am okay the way I am. I am single. I am happy with me. Reka gufata ibyo bibazo vyawe uze kubitwara ku wundi muntu. So naratanze example kandi y'amagi abiri irigi rimwe riraboze irindi rigi riri single rimeze neza riri whole riri pure cukora umurete w'amagi abiri wayo magabiri haca bigenda gute yose bayiboze. Thank you very much. So nuvuga yuko wewe ni watangura ukanezererwa wewe ukaba happy with yourself ukaba whole ukaba wuzuye ni handi uzotaha muhira ugasanga umugore ntiyatetse. I will go in the kitchen, I will make my food, I don't care. Sumu chakara n'ubu nyene umuntu afatiye kugwa muhira ntashe ngasanga ntiyatetse. I will go in the kitchen namaza vyahiye watetse oya ntivyakuze okay. I will go in the kitchen, I'm paying this guy. I will make the food, ndabikora ibyo kugenda bikora jewe nyene kubera yuko I am single. I am happy with myself. Ndanezererewe jewe.
nduzuye ndiyujuje sindiko ndaziwe kugira ngo complete. You understand? So nico kintu ushaka abantu benshi batahura. Nimbere yo kuja muri marriage ntugende ufise mu mutwe nguru expectations nyinshi ibintu byinshi cyakumva zozanashika muhira madame ari wa mesurira impuzu ari nazo zarahindura pampex z'umwana umugore tuzaturangura amabanga y'ubatse inshuro 3 mu ndwi. Stop having expectations. Si ntuzya si cuma uguze nk'imodoka gifise user manual uzoza uraraba no numuntu and umuntu afise flows ziwe afise na positivity ziwe. So uwo muntu muzoba mugiye kubana muzoba mugiye gupanga hamwe muzoba mugiye kubana. So muzoba mugiye literally like it's complete. Muzoba mugiye gukora wa murete wuzuye ugiye rero ubuzima niho usanga abantu benshi ingo zasambutse iki bazatubesha ngo ingo zirabice niko warubisha. Urakoze nubwo wiwe nyene ubwo wiwe rero nta mugabo numwe ahagarariye association y'abagabo abaho nta n'umugore numwe ahagarariye association y'abagore. Yo mande stress nta burumva abagabo mu gahinda. nawe ubunyene thinking yawe ibyiyumviro byawe uko witware ni ntuzenye ni produit y'abantu batanu ugendana nabo. That's why ndashobora kuba abagenzi baje ndakubwira uriwe. Yes. So urumva uwo muntu rero ashoboye kuzaga konfeka abandi bagenzi biwe kuri iyo by'ibyo by'uburofa nabo nyene urumva bari byabari babandi nyene. Yeah. Jewe nuko nabivuze. Nta muntu umwe nserukiye. Nivyo vraiment. Ndiserukiye jewe nta muntu umwe nserukiye. Ndiserukiye. Ami. Uzoshaka kuvyumva nkuko ndabimubwiye azovyumva. Azoshaka nawe abireke kuko nta numwe nubakiye. Yeah. Aduka duhereze kuri izo mpanuro zawe. Natanze nyinshi kandi z'ubuntu bakwiye kundiha. Ni nyinshi vraiment nababwiye batora amanoti bandike mbwa ntibumva. Bakwiye kundiha. Ego. Reka tugushimire cyane ko watwitavye. Yes, ngakoze. Dushimira abantu baturavye badukurikiranye ndagumwe waseze. Kugira tukurekure uje mu yandi mabanga. No, ndabasezeye umva no basezeye nk'utazogaruka but of course this is home hani muhira nzogaruka nzoza and kubona navuze ibintu bya mutsitaje I'm sorry navuze ukuri and I'm not sorry at all ko navuze ukuri uko ndakumva but n'undi munsi naza kandi nzovuga bya bindi nyene kuko niko kuri nizera kuri jewe. So urumva niba wababaye kubyo navuze nuvuga ko ukuri ko navuze so ukwi wawe nawe gumana ukwi wawe ni byiza. So ndabakunda cyane gose. Thank you so much kuba mwanyakiriye. You have a very nice setup, very nice studio. Last time meruka dukorera on a different setup. Yes. So this is beautiful. Thank you. And ibintu nabyo ndafite indirimbo shasha yitwa barakubeshesha. Go stream it. Gusigura ubunyene bwanyu. Yabahaye tips. Yeah, mugende muri streaming mu isangiza abandi and tubandanye dushigikira entertainment yacu yose muri rusange. Biriko biraza ibintu biko bira umugani w'uraho like ibintu biko biragenda neza cyane gose. Yeah, murakoze cyane gose. Turashimiye cyane yitwa Adojosan nkuko mwavyumvise. Witwa Adojosan? Adojosan. Jewe? Wewe? Uzi? Buze yitwa Adojosan. Yitwa Adojosan. Mugenda ganso no gufollowing ngo ci. Mugenda ntacu mu following kuri Instagram, kuri YouTube, mu bindinimbo ziwiwe abatamuzi nibatse mwamumenye, abari bamuzi nabo nibatse mwagiye n'ikiganiro. Naho utambuka indi kiganiro. Bye bye. Siren Vibes TV.